bivana naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo ry'icumi Kigarama 2025 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Tuyemba z'umutima mu binga bw'ivyuma naho hari Oben Felix Rankunda ingingo zimwe ashimikiye ko nizo ngire ntangure kubashikiriza. Bamwe ngo bararindiriye Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi ko ashitsa ico yasezeraniye abarundi co gutera Kigali aciye mu Kirundo inyuma y'ifatwa rya Uvira. Abanyagihugu badandaza ivyamwa mu gisagara ca Bujumbura muri komine Mukaza barahohoterwa n'igipolisi. Bamwe mu banyagihugu bakabona ko intwaro ihohotera abanyagihugu bitwa ko bayitoye iberewe no gusezererwa. Hari n'ayandi ido nido mugume hafi ni mukanya, ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke kazi. Ndongeye kubaramutsa. Bamwe bariko baribaza ico umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye gukora inyuma y'ifatwa rya Uvira. Ni mu gihe muri Ruhuhuma 2025 arakaye bidasanzwe yari yatangarije muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo yahora ko Uvira ifashwe nawe azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Abakurikiranira hafi ibivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi bavuga ko azi kugwiza amajambo basigaye bita ubuswahili ngo nkuko nawe nyene yigeze kuvyivugira. Ku bwabo iyo ndongozi ngo yosubirizwa kuko iriko iramaramaza abarundi mu kubizeza ibitangaza idashoboye. Ninete Nancy Mutoni aratwibutsa amwe mu majambo Evariste Ndayishimiye yagiye ashikiriza ku bijanye n'intambara ziri kubera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ndiyo mamuti nanjye ngabo mfise bashe. Subizamo inyuma reka dutangire. Iyo bari batsiga mufise. Ngabo ngo z'Rwanda zirakomeye. Ndiyo mamuti nanjye ngabo mfise bashe. Iyo bari batsiga mufise. Bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Uwo mwumva ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu rusengero ariko asigura ijambo ry'Imana akagira ko avuga u Rwanda. Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi mu kwifatanya na leta ya Kongo mu kugwanya M23 ntiyigeze areka kwita abagwanyi b'uyo muhari ko ari abanyarwanda. Imvugo asangiye na mugenzi we arongoye igihugu kibanyi cya Kongo ndetse n'indongozi basangiye gutwara Uburundi. Abasirikare barenga 10,000 b'abarundi hamwe n'imbonerakure bararungitswe muri Kongo kugwanya cyane cyane M23 ahandi naho bagahiga abagwanyi ba Rede Tabara mu ntumbero yo gufasha igisirikare cya Kongo aba FDLR aba Wazalendo n'abandi. Evariste Ndayishimiye buri musirikare wese cyangwa imbonerakure yitiriye ko ari umusirikare yarungitse ku butaka bwa Kongo yamuhembegwa amadolari 5,000 ayahawe na mugenzi we arongoye Kongo. Yamara umusirikare umwe w'umurundi yarungitswe muri iyo ntambara ntiyigeze aronswa ayarenga idolari 100 ku kwezi. Ari muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo yahahora kuwa 11 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2025 gutanguza umugambi wo gufasha abatimbuye kubera uruzuba. Yashikirije ko M23 iramutse ifashe Uvira nawe azocatera Kigali aciye mu Kirundo aho n'umunyenyanza rake mu bumanuko bw'u Burundi azobategerezwa kujanwa mu Kirundo kugwana iyo ntambara. Tubibutse amwe mu majambo yashikirije. Abanyakirundo ikinda kibabwire ntimujya mu kondora zose. Muramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzo mu vyombe aho muri yitegura ntimugire ubwo bajya turazinanye kuva ku ntwaro yacaru batigeze batunesha ubu niho dushobora. Murabirutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye none ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma atobaraha abarundi twese ntituzokwemera
dupfa nk'abanyekongo ndagira ndababwire noneho ntavyo kubaho kuko vyubahutse arabizi rero ntavogerwa twebwe ntihagire ugira ubwoba ubumwe gusa n'agacaruka mugume mucunze turari izamu twese ijoro n'umurango nta ngorane nico gituma rukubaka tugavye turima tugavye ivyo mwana muvyumva duteza gukora tugavye ntagire rero uca yibaza ngo duca tubaza guhagarika oya tuguma dukora kandi tugavye habimana nayo iri hejuru niyo nyene ingabo hariho abantu bigirisha ngo barahambaye hariho n'abatera ubwoba nkuko urabona ngo nta bigwanisho mufise ibigwanisho barazi ivyo arivyo twabe turi kumwe n'Imana kandi Imana izoduhezagira. Ariko yigisha ijambo ry'Imana mu rusengero Evariste Ndayishimiye ati abarundi bafise ubwoba kubera intambara babutegwa na shetani ngo iyo baza kuba bazi ico wazi ngo nta bwoba baba bafise intambara iheze ngo niho bazobimenya. Uburundi burarinzwe ndabibabwiye Uburundi burarinzwe turafise intego ese bababona ivyo mbona muri umugabo ashobora kuvuga ngo mavubi genda mubarike mwiyicariye ngaha amavubi akabarya Imana ishobora kuvuga iti we n'umwiyicarira hagusa nayo dufitanye n'umugabanya ingabo kuko je ndazi urugamba aza kurwana hanyuma rero baramarana Imana ishobora kuvuga ngo mwebwe nyene rasana wewe yicarira hagusa urugamba reze genda rugwande baramarana haje ugasigara wumva inkurumye gusa bariko baramarana nawe wibereye ngaho uti haleluya Imana ntabwo mwijuru tendara abarundi bagize ubwoba niwo bufite barundi abantu ka setani iyo babazi iconzi baba baremye ntacyo bazobimenya intambara iheze. Mu gihe Uvira yarayifashwe na M23 bamwe mu barundi bavuga ko barindiriye ico Evariste Ndayishimiye buca akora ku Rwanda nk'uko yabisezeraniye abarundi ko mu gihe Uvira yofatwa azocaca mu Kirundo akagera i Kigali. Bakavuga ko utagira ubwoba bw'intambara ngo aba ari umuntu atagira umutima. Bakibaza ko Evariste Ndayishimiye amajambo yashikirije ku ntambara ziri muri Kongo yayavuze atazi icyari cyo urugamba ngo naho avuga ko yabaye umugwanyi. Ahandi bakibaza ko yayavugishijwe n'amadolari yariko arayora kubo arungika kugwana muri iyo ntambara. Ivyaraye bibaye ngo akwiye kubikura mu kigwa ahagarike ibyo kwirarira. Ngo nimba abona arinzwe n'isinzi y'abasirikare ngo ntiyibaze ko ariyo mahoro. Abakurikiranira hafi ibivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bavuga ko azi kugwiza amajambo y'ubuswahili ngo kuko nawe nyene yigeze kuvyivugira. Kubwabo iyo ndongozi ngo yosubirizwa kuko iriko imaramaza abarundi mu kubizeza ibitangaza idashoboye. Reveriyana Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD ntakiri umukenguza amateka bibonekera mu rwandiko rwa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi rwo kuwa 4 Kigarama 2025. Ubwo rwandiko rukagaragaza ko Reveriyana Ndikuriyo ari we yisabiye kuva muri ico kibanza. Amakuru amwe avuga ko Ndikuriyo yatanze imihoho muri ico kibanza kuko ngo yoba ashaka kwitoreza kuba umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Amatora akaba ategekanijwe muri uku kwezi kwa Kigarama 2025. Ayandi makuru avuga ko umugambwe CNDD FDD utegekanya kugira ikoraniro kaminuza. Ndikuriyo ngo akaba yoba yepozwa na bamwe mu bo basangiye umugambwe ko yo kwitoza akabandanya awurongoye ngo naho amategeko agenga uwo mugambwe atemerera umunywanyi gutwara ibiringo bibiri yamara ico ngo copfundikwa kuko n'ubundi agitwara uwo mugambwe kandi ikiringo ciwe cari caheranye na nzero uyu mwaka wa 2025. Aho hose ngo yoba ariko yipanga aniganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka wa 2027. Akaba ngo yatanze imihoho mu kibanza c'ubukenguza amateka kugira ngo aronke umwanya ukwiye. Biruko mu gihe Evariste Ndayishimiye nawe ashaka
ko yokongerwa ikiringo ariko bamwe mu mugambwe wiwe bakaba batakimukeneye muri ico kibanza ngo kuko ibisata vyose bigize ubuzima bw'igihugu vyasubiye inyuma cane ku ntwaro yiwe. Abatari bake bakabona ko hari ukunyinyurana gukomeye hagati mu mugambwe CNDD FDD ngo naho bitaraseruka ngo bije ahabona. Umwanya ngo uzokwereka vyinshi abarundi ku bijanye n'intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD FDD. Benshi bakaba bifuza ko ibava ku gakanu ngo irabaruhije. Barasaba buramatari w'intara ya Bujumbura kumwe n'uburongoye igipolisi muri iyo ntara kubuza abapolisi babahohotera. Abo si abandi ni abashorera ibidandazwa bigizwe hanini n'ivyamwa nk'amavoka, amapera, imihwi n'ibindi mu gisagara ca Bujumbura, cane cane muri komine Mukaza. Bavuga ko bahohoterwa n'abapolisi aho babategera bakabaka amafaranga, uwutayaronse akanyagwa ivyo yarashoye. Ibifatwa nk'agahohotero nabo badandaza ngo kuko atategeko na rimwe rigenga urudandazwa baba barenze, uretse ko n'amatagisi baba bayatanze. Abandi banyagihugu bo babona ko intwaro ya CNDD FDD ifata nabi abo yita ko bayitoye, atakindi kiyibereye atari ukuyisezerera kuko ifata nabi abanyagihugu. Iyi nkuru tuyisomerwa na Innocent Igiraneza. Abo bavuga ko bahohoterwa n'abapolisi bakorera muri komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura ni abanyagihugu bashorera ibidandazwa bigizwe ahanini n'ivyamwa nk'amavoka, amapera n'imihwi mu gisagara ca Bujumbura mu bice bigize komine Mukaza babikuye mu misozi ihanamiye ico gisagara. Abo banyagihugu badandaza bakavuga ko haheze amezi ashika kuri 4 bagirwa ko uruhigi, aho basanga abapolisi babatangiriye mu mabarabara yinjira muri Mukaza bakabafatira ibidandazwa vyabo. Nk'uko abo badandaza bavyiganiye Radio Haguruka naho batashimye kuvugira ku mfatamajwi zacu, bavuga ko abo bapolisi atakindi kibatuma atari intumbero yo kubatoza amafaranga ngo kuko uwo bafashe bamusaba hagati y'amafaranga y'amarundi 220 n'ibihumbi 50. Uyatanze ngo baca bamuha ibidandazwa vyiwe akabandanya, mu gihe udafise ayo mafaranga acanyagwa ivyo bidandazwa. Mu gihe benshi mwabo badandaza baba babitwaye ku ma alimentation basanzwe bafitaniye amasezerano yo guhana ibidandazwa, bakabaha amafaranga nabo bakajya kubazanira ivyo vyamwa. Bavuga ko bica bibatera ubuhombo ngo bigatuma baca batakaza n'ubwizigirwa kuri abo bene ama alimentation, iruhande y'ubukene buca busongera isibe mu gihe biyungunganya muri urwo rudandazwa kugira barabe uko bova mu bukene barimo. Abo badandaza kandi ngo birababaje kubona baba barishe amataxi mu makomine baba bagiye baracamwo, bashika muri Mukaza bagaca bakwa ibidandazwa vyabo. Basaba buramatari w'intara ya Bujumbura n'urongoye igipolisi muri iyo ntara gufata ikibazo cabo mu minwe, babuze abapolisi kubaburagiza no kubanyaga ivyabo mu gihe atategeko rigenga urudandazwa baba barenze, ngo kuko amakori yose basabwa bayariha. Ngo nimba naho badashaka ko abanyagihugu biyungunganya babibabwire bamenye uko bifata. Abandi banyagihugu bumvise imyidogo y'abo badandaza bakaba babwiye Radio Haguruka ko intwaro ya CNDD FDD ifata nabi abo yita ko bayitoye ari yo gusezerera ngo kuko atavyiza yipfuriza abanyagihugu. Umubabaro n'amarira vyiriwe ari vyinshi mu muryango wazindutse guhamba uwabo yashengeye ubura ikiziga. Vyose vyagaragariye ku bitaro kwa Kalede mu Kamenge. Ikiziga cabuze n'ic'umwana w'uruyoya yavutse yapfuye, kibikwa mu buruhukiro bw'ibitaro. Baguye mu gahundwe abo muri uwo muryango kuri uyu wa 10 Kigarama 2025 baherekejwe n'inshuti n'abagenzi bagiye gusezera uwabo aho basanze ikiziga atacu. Batatu mu bakora mu buruhukiro bw'ibitaro bapfunzwe ku mvo z'amatohoza. Bamwe n'abandi bavyumvise bamenyesheje ko amabi akorerwa kiremwa muntu mu Burundi arenze urugero, ngo nko kubura ikiziga c'uwawe uzi aho wagisize ngo vyongereza agahinda uba usanganye. Intwaro ikomoka ku mugambwe CNDD FDD idahana mabi ikayaririmba nk'iciza. Ku bwabo ngo irakwiye gusezererwa hagashigwaho intwaro yubaha ikanubahiriza kiremwa muntu naho ngo yoba amaze gupfa. Inkuru na Darlene Akimana yimenyereza hano kuri Radio Haguruka.
byose ngo byatanguye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze aho umukenyezi yari yibungenze yafatwa n'imbanyi ari ku kazi anyaragasa aja ku bitaro rw'akarede mu Kamenge arakigwa ariko umwana avuka yamaze gupfa ikiziga gica gishirwa mu buruhukiro nk'uko vyiganwa n'ababikurikiranye ngo bukeye bwaho ku munsi wa gatandatu uwo muryango waratwaye impuzu zo kwambika uwo mwana ariko ubwirwa ko bidakenewe ko umwana yambika izindi mpuzu kuko yavuye mu nda asa n'uwononekaye umuryango turatekana tangura kwitegurira amaziko ku mugoroba wo kuri uyu wa 9 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025 uwo muryango warungitse ku bitaro rw'akarede abariha amafaranga y'uburuhukiro icyabatangaje ngo nuko wabakiriye atabafashe neza akababwira nabi asa n'udashaka kwakira amahera yabo babonye bigenze uko bo nyene barahava barirabira mu gitabo baca barariha bahejeje bafata inzira barataha bamaze gushika muhira barakiriye telefone y'umwe mu bakora mu buruhukiro bw'ibitaro rw'akarede mu Kamenge abamenyesha ko naho barishe ikiziga c'umwana wabo cabuze umuryango ntiwashotse wegereza umutima cane ivyo ubwiwe kuri uyu wa 10 Kigarama mwaka w'ibihumbi 2025 umuryango inshuti n'abagenzi barazinduka rero ngo bagiye guherekeza uwabo ku buruhukiro barondera ikiziga c'uwabo barabura kuva igihe cy'isaha imwe yo mu gitondo bacabirirwa bagandagaje imbere y'uburuhukiro abajejwe umutekano bahavuye bashika kuri ivyo bitaro nk'igihe cy'isaha 3 barumviriza uwo muryango bari kumwe n'abarongoye ivyo bitaro co kimwe n'abakozi batatu basanzwe bakora mu buruhukiro inyuma yo kumviriza idonido ya byose abo bakozi batatu bakora muri ubwo buruhukiro baciye bafatwa bajana gufungirwa kuri polisi judiciaire kugira ngo hakorwa amatohoza yihuta amajambo y'umwiherero akaba yari menshi mu muryango wabuze bamwe bati nduguriye twamugina tubuze kabiri umwana wacu yarapfuye none ntitubonye n'ikiziga ngo tumuhambane iteka ndugaye twamugina bagasaba nyabuna ko amatohoza yonyaruka bakabamenya irengero ry'uwabo amarira y'umuvyeyi nyina w'umwana akaba yarijije abatari bake mu gahinda kenshi umuvyeyi yavuga ati nduguriye twamugina ntabara munyereke uwo ntwariye umwana ndamurabe mu maso ntaco ndamugira ariko ambwiza ukuri iyo yamujanye kuko ukuri ni wakuzi ndugaye twamugina abarongoye ibitaro rw'akarede mu Kamenge ntaco bashimye gushikiriza tubibutse ko hari haciye ukwezi kumwe gusa kurenga gato habaye ibindi bisa nk'ivyo kuri ivyo bitaro nyene aho imiryango yanyuranijwe abana umwe bakawuha ikiziga wari witeguye guhamba nabo bakawuha ukomeye hamwe n'abandi bavyumvise bamenyesheje ko amabakorerwa kiremwa muntu mu Burundi arenze urugero nko kubura ikiziga c'uwawe uzaho wagisize byongereza agahinda uba usanganywa intwaro ikomoka ku mugambo CNDD-FDD idahana amabi ikayaririmba nk'iciza ku bwabo ngo irakwiye gusezererwa hagashirwaho intwaro yubaha ikanubahiriza kiremwa muntu naho yoba amaze gupfa babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu gice gihariwe ikiganiro